Mwaramutse abandi mwiriwe bitewe naho umwe wese ariko aradukurikira ari ifungwa rya General Arengiyome Bunyoni nabo bakurikiranwa mu rubanza rumwe ku ruhande rumwe bisa nuko iryo fungwa ryaje gukura agashambara leta n'urwego rw'iperereza kubijanye n'ibinyoma ku burezi gufa no kuremeka intebe ishushe abarundi ubutegetsi buba bushaka kugirira nabi. Kurundi ruhande naho biraboneka ko ari urubanza rwavuzwemwo irikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe abapfumu n'amareba ibisa nuko ari n'imboneka rimwe mu Burundi. Mbega none ivyo nivyo vyari vyitezwe n'abarundi kuri urwo rubanza? Mbega ho urwo rubanza rutandukaniye he n'izindi manza za politike zimaze kuba mu Burundi? Hoba hari icizere ko intahe izoteba igafata ijambo umuntu afatiye kwitunganywa no kubivugirwa muri urwo rubanza? Ngivyo bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cuno musi. Abatumire twatumiye muri kino kiganiro ni bane. Uwa mbere Pacifique Ninahazwe akaba arongoye ishirahamwe Fokode, ni numwe mu baharanira agateka kazina muntu bari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike, asa n'ukurikirana cyane mbere amaze no kwandika ibitari bike kubijanye n'uru rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni. Pacifique Ninahazwe nemba munyumva ndabahaye mwiriwe cyane. Ndaramukije abo turi kumwe hano mu kiganiro, ndaramukije kandi abariko baratwumviriza bose. Murakoze cyane. Umutumire agira kabiri ni umupfasoni Nadine Nibigira, akaba ari umushakashatsi yanonosoye ivyigwa ku bubisha, gukinga ububisha no gutanga umuco mu gihe bubaye, expert en criminologie mu rurimi rw'igifaransa. Nadine, namwe ndabahaye mwiriwe. Ndabahaye mwiriwe nabo duja gutanga ibiganiro ndetse n'abariko baradukurikirana. Murakoze, kaze muri kino kiganiro. Umutumire agira gatatu ni Dieudonné Bashirahishitse, akaba ari umwe mu bashingwa manza mbere, akaba anaserukira urunani Kavibe ku mugabane wa Buraya, no kuvuga urunani rw'abashingwa manza b'abarundi biyemeje gufasha abagizwe ko ingaruka n'ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu mu Burundi. Maître Dieudonné Bashirahishitse nimba munyumva namwe ndabahaye mwiriwe. Amahoro cyane Gilbert, ndabaramukije nanje kandi ndaramukije abo dusangira ikiganiro, eka mbere n'abandi bose baheza bagikurikirana. Eko murakoze, kaze muri kino kiganiro. Umutumire agira kane ni Francis Rohero, ni umwe mu banyepolitike b'abarundi, akaba ari no mu bakandida bari bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2020. Francis Rohero, namwe nimba munyumva ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe neza, mboneyeho n'akaje ko kuramutsa abo dusangira ikiganiro n'abadukurikira bose. Eko murakoze, kaze muri kino kiganiro. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Aderare bimaze ubute, kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru, tukaba tubahaye ikaze mwese muriko murakurikira kino kiganiro. Mu gice ca mbere nkuko dusanzwe tubigira, duha ijambo abatumire. Mu gice ca kabiri namwe turaza kubaha umurongo n'ijambo kugira ngo mubunganire canke mubabaze. Ijambo reka turitumbereza ubwa mbere kwa Pacifique Ninahazwe. Haraciye igihe tubona abasoma ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, turasoma ibitari bike mu byo mwandika ku bijanye n'ubwo rubanza, biboneka yuko mufise amariba n'amasoko menshi kuri ubwo rubanza. Mbega igihe twabona Arengiyome Bunyoni na bamwe mu ntwaza ngabo bafashwe bakurikiranwa ku cyaha kimwe n'uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere, muravye iko byagenze n'ivyahavuye bikurikira, mbega igishasha kitari kitezwe ku bisanzwe biboneka mu manza n'ikihe? Ego murakoze ku kibazo mumbajije. Runo rubanza ngira notangura kuvuga ko ari urubanza abarundi benshi bari biteze. Kumva umuntu nka General Bunyoni atume ko muri sentare y'u Burundi tuzi ico yahora ari,
tuzi amabi yagiye aravugwa ko tubuze inshuro abahanira hagati y'akazi na muntu bari barasavye ko uwo muntu yohamagarwa mu butungane kuri cari ikintu kidasanzwe kumva umuntu nka Colonel Desire Uwamahoro ahamagawe mu butungane n'inshuro twari twarabisavye cari ikintu gikomeye cyane kumva witwa Destino Bapfumukeko uyu kumbure si benshi bamuzi kiretse abo mu ntara yagiye arongoramwo iperereza ariko nawe nyene nticari ikintu gito novuga ko ubwa mbere bwo kumva abo bantu bari imbere ya sentare ko ari ikintu gikomeye gose ni ibintu twasavye kumbure tuza kugaruka ko hano hakaba rero uti mbega ibintu vyagiye kuboneka ngaho bitari bimenyerewe ni biki aha novuga ko hariho mbere bimwe bitanguye ahubwo kumenyerwa bitari ibintu bisanzwe nko kubona imanza zisigaye zibera mw'ibohero nico ni ikintu kitumvikana mu Burundi harabaye imanza nyinshi imanza zikomeye cyane z'abanyapolitike kuva twikukiye hari abategetsi benshi bagiye baraca mu masentare nta na kimwe cyabuza ko abo bantu batwagwa muri sentare iyo mvuze sentare ni ikibanza kizwi cyitwa Palais de Justice ni tribunal ni Palais de Justice hafise ico kibanza ahantu kiri ariko hari ibintu bitanguye muri no misi gukomera kandi no kumenyerwa ari ibintu bitumvikana kubona ababuranyi baburanira mw'ibohero kino kintu kumbure bamwe basigaye gifata nk'igisanzwe ariko umuntu yokwibaza igituma n'ubundi amategeko yatandukanya ibohero agashiraho niyo ngoro y'ubutungane mu ngoro y'ubutungane n'ahantu dusanga umucamanza atuma ababuranyi bose bangana yaba ujya yitwa procureur aje kwagiriza umuntu n'ujya muntu yagirizwa icyaha baba ariko baragishirako iyo bageze imbere y'umucamanza izo mpande zibiri zirangana muri sentare bakaza mu mwidegemvyo muhora mubona ko n'uje yambaye amapingu ko bayamwambura bagahagarara imbere y'umucamanza aridegemvya bose bakahanga umwe ariko ugiye kuburanira muri prison mw'ibohero bwa mbere bwo n'ikibanza ca procureur amabohero agabwa na parke niyo yafashe abo bantu niyo ije kubagiriza none no mu kuburana tugiye mu ngoro kwa parke nukuvuga ko umengo aba bantu baje kuburana ibyabo bisa n'ivyamaze guhera n'umucamanza ari muri ico kibanza ntabakiriwe ntabakidegembya ico naho abantu bagifata ko ari gito si gitoyi ikindi novuga ko ngaha tuba tubona iyo baburaniye mu mabohero nuko nabaza kumviriza babitinya kuja ahantu mw'ibohero ingene abantu babanza kubasaka ingene bazana iperereza ingene usanga abantu bose bacunzwe bahaje ibohero nticyari ikibanza cyo kuja kuburaniramwo bogiye hamwe mu mwidegemvyo ikindi twabonye ni ingene runo rubanza ruhambaye nkuru rusa n'urunyegezwa abarundi ntibarubwiwe urubanza rw'umuntu yahora ari umushikiranganje wa mbere akivuyeho ubwo nyene ntabwo ari urubanza rusanzwe kubona amaradiyo atamenye ko urwo rubanza ruriho hagati iminsi ibiri ata radiyo n'imwe yo mu Burundi iravuga ikintu kijanye n'urwo rubanza mu nyuma dutangura gusemerera tubaza tuti mbega ibi bintu by'urubanza umengo nubwo mu kinyegero nubwo mu gifuri bwerekeye umushikiranganje wa mbere ibi bintu nibiki niho twabonye nka radiyo imwe mu Burundi Isanganiro icitangura kuvuga mw'ijoro ariko kumva naho nyene ko ari akantu bazatura gatoya ukumva ko atabanyemesha makuru bari bahari ngo bumve ibiriko biravugirwa aho hantu kumva urubanza nkuru runyegezwa birateye isoni mu gihugu kiba cyitwa ngo kirafise demokarasi ngaha novuga ko ari bwo bintu bito tutinjiye mu rubanza nyene je numva nohera ko ibintu bimenyerwa bidasanzwe vuba hari harabaye urubanza rw'undi mu generale hari haciye imyaka mukeyi dufate habaye nk'urubanza rwa generale Cyril Ndayirukiye nawe nyene yagirijwe ko yashatse gutembagaza ubutegetsi wanashima naho twari muri intwaro nyene imeze uko mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza urubanza rwa Cyril Ndayirukiye waragiye muri sentare baburanira muri cour d'appel Igitega barazana ivyuma bijya bisohora amajwi ku buryo abanyagitega bose bashobora kuza hanze bakumviriza ibiriko biravugwa ariko ntivyumvikana ingene kuri General Bunyoni urubanza runyegeje nk'uko umengo ubutegetsi ntibukeneye ko abantu bumva
ibiriko birahavugirwa kandi byari ibintu bihambaye cyane. Reka ntimwibaza yuko urwo rubanza rwanyegejwe kubera ko imvugo ingereranyo mukoresheje ku muhisi Siriro Ndayirukiye yuko ryari ihirikwa ry'ubutegetsi ryavuzwe cyane, uno munsi tukaba twumvise iryo hirikwa ry'ubutegetsi kumbure rivuga ukundi mu mareba n'amangetengete. kumbure ngira nivyo nyene, ngira mu kanya nivyo tuca tuninjiramwo ingene tuza kubona ivyo bagirizwa bivugwa, ingene bizanwa n'ibintu biteye isoni. Nukuri ku rubanza nk'ubwo rw'igihagararo nk'ico ni ibintu biteye isoni, kumbure mu kanya niho ngira tuca twinjira. Ego Dieudonné Bashirahishize, mwakurikiye Pacifique mbere bimwe mu vyandikwa bitari bike ngira muranabisoma. Runo rubanza Pacifique yavuze ko harimwo urubanza rusa n'urunyegezwa kandi abanyagihugu bari bakeneye kurumenya. Mbega mwebwe kubijanye n'amategeko uko imanza ziburanishwa haragasembwa namwe mumaze kurutora? Murakoze cyane. Urubanza nkuru umuntu cane cane aravye abaruhamagajwemwo n'abantu badasanzwe, umuntu aravye kahise k'igihugu ko muri imyaka 17 iheze, umuntu agerageje kwishira mu kibanza c'abarundi bugarijwe n'inzara, bugarijwe n'ubukene, bakumva yuko bagire batume ko umuntu bavuga yuko atunze kurusha leta ngo yumvirizwe. Umuntu yararongoye igipolisi igihe carasa abanyagihugu bariko baharanira uburenganzira bwabo, akaba ari kumwe n'uwo yatuma cane gushira mu ngiro ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu. Gutumwa ko ico kintu conyene c'uko batumwa ko ku murundi yumva ari yuko ari ikintu gihambaye. Gusa igitangaje nuko ivyo benshi baziga, ivyaha byari bizwi cane cane nk'ivyo byo kwica abantu, kubanyuruza abantu, banyururijwe abantu bafise intimba no kumenya ukuri. Bumvise uwo muntu yafashwe bavuga bati tugire tuje twiruhutsa, bwa butungane tunyotewe guhera kera, tugire tuje twaburonka. Rero ikintu ca mbere cari gitangaje kwari kubona yuko umuntu nk'uwo ahagarikwa, ariko mu byagiye mu mutahe bagashiramwo ibintu bisa n'ibijanye no kunyinyurana no gupfa ubutegetsi gusa. Abarundi rero inyota ya mbere bari bafise, bari babonye yuko ubwo butungane umukuru w'igihugu akunda kuvuga ko bukoreshwa, muribuka ariko ararira imbere y'abacamanza avuga yuko aririra abarundi kubera abantu bitwa ko bari bajejwe gutunganiza abantu batabatunganiriza. Abarundi bari bavuze ati bimwe perezida avuga nivyo, bwa butungane naha n'ubu ntituri buburongo. Ico ni ikintu ca mbere. Ikindi ca kabiri, kubona baragiye bagatohoza ibintu bijanye n'amazu, bagasanga umuntu umwe arafise amazu arenga 140 nangahe n'imiduga 50 ningahe. Umuntu acagira ati mbega none bwa bundi ya ntwaro yoba ko kigira itangure kugwanya abasuma, bica bitanga umwizero. Rero ubwo rubanza ruratanga umwizero gatonya kubona nko mu general ashobora kurenguka n'imbere y'ubutungana akabazwa, mugabe ivyo abazwa ko sivyo benshi bari biteze. Hanyuma n'ukuntu ruriko ruragenda hari ibintu bimwe bimwe bidasanzwe. Ku bisanzwe urubanza iyo rugitangura baravuga bati uru rubanza ruzoba public. Iyo rubaye public no kuvuga yuko imanza nyinshi zitari public ziburanwa a wiklo, no kuvuga yuko ziburanwa atabantu baza kumviriza. Mugabo urubanza ntirushobora kuburanwa ngo gwitwe yuko abanyagihugu bashobora kuza kubumviriza, rukitwa ko ari public, ndetse n'ico cyo kuburanirwa mu gasho Pacifique yavuze. Mugabo mu nyuma ngo uvuga utu rero turagiye mu bintu mudakeneye kumviriza, ati ni musohoke bituburanisha twenyene atabandi bumviriza. Ico rero ni ikintu cerekana yuko atawo kwizigira birebire gose, kuko intwari kwitunganya urwo rubanza basangiye vyinshi. Harabo bavuga bati mukumviriza ibi
reka ntihumve benshi yofukura amabanga menshi duheza tumufukura dufukure kurusha muri make kumbure hari ibyo bakeneye kumukurikirana ko kumvo ntuvuga ko zibuze ishingiro urumva nk'ivyo by'ayo matungo nta murundi n'umwe ashobora gutahura ingene umuntu umwe inzu 143 ariko umuntu akabona yuko inyota y'ubutungane wa muhivu wunga barundi kakantu gahara mu ruganda ntibacure ntawogira ngo yizigire birebire azokuramwo ariko kumbure n'intango nibatangura kuja bararaba n'abandi amazu bafise bagatangura kubahamagara bizoteba biza buhoro buhoro je kubganje byose sino bifata yuko biri mu ntumbero mbi nibatangure baja barafata nabo bandi kumbure ngira ngo bazoteba babigirira hagaragara mugabo amakenga yo yarimwo agaragara ni nkayo narinshikirije mu ntango ego imbere ko kumbure mijambo Nadine nibigira mwavuze ikintu cyo kuburanisha imanza mu busho mbega hari insiguro mubiha mwebwe nk'aba abanonosoye ivy'amategeko kuki hari imanza Pacifique yavuze yuko bisa n'ivyabaye mbere akamenyera aho tubona yuko abantu baburanishirizwa mu mabohero mbega hari insiguro mufise kuri ibi bijanye n'umwiharizo n'uru rubanza kubera iki ku bwanyu boba barashatse ko ruba mu gasho hoho n'igiki abanyagihugu bahomba n'igiki nabo bakurikiranwa muri urwo rubanza bashobora guhomba mu gihe urwo rubanza rutagiye kuburanishirizwa muri sentare ku bisanzwe imanza ziburanishirizwa imbere ya sentare zashinzwemwo ari ruburanirwa imbere ya sentare ntahinyuzwa bifise icicaro isasiramo mu gihe bisaba yuko isasira ahandi hantu bisaba yuko iyo ngingo isigurwa ikamenyeshwa ababuranyi umuntu akeneye kuyunguruza no kuyungururiza akayungururiza ariko ubu ico bonyene biyumviriye nico bakora ni hamwe uno munsi ubutungane bw'u Burundi ntimurondera insiguro ndende umukuru w'igihugu ni bakunda kubisigura gose muri make ni nk'inkota wa wundi bakubwira ati ufise inkota n'uyifashe ikirindi ico babategetse muri ku mucamanza ariko avuga ati rega umuntu abona adafise urubanza aca kumujerera akadutegeka ati kora ibi tugakora ibi muri make icintwari igomba ubutungane no munsi niko babutumbereza bavuga bati umuciruru bamuciruru gusa nitwovuga yuko ibiriko biraba byose atakiba kirimwo mugabo kenshi baritwaza ngo nimvuze umutekano ibi bintu nibaza ko byatanguye kuba ku rubanza kugwaruka rw'aba MSD bari bafashwe muri 2000 ni nabanibuka neza umengo hari 2010 urubanza rwabo rwaraburanishijwe gatonya mu aho imanza zibera mu nyuma barabijana mu gasho barabisubira nk'uko umengo ntibaba bagomba ko abanyagihugu koko bashika ngo bumve ibiburanwa ivyo ari byo haba bagomba kumenyesha igice ikindi kikaguma ari kinyegezwa ivyo rero ni ibintu biba biriko birerekana yuko urubanza rutazoba rukwirikije amategeko canke amagaranti yategerezwa guhabwa umuntu wese umuburanyi ego Nadine nibigira muri umushakashatsi n'umuhinga mwanonosoye ibijanye n'ububisha abandi batumire musangiye ijambo muri kino kiganiro bamaze kuvuga yuko abakurikiranwa muri runo rubanza turiko turavuga muri kino kiganiro ko atari abantu basanzwe mbere banavuzwe kenshi mu bwicanyi no mu bubisha bundi mbega kuba uno munsi ivyaha twumvise bariko barakurikiranwa ko atari vyo vyari vyitezwe hanyuma kandi bakabazwa ivyo bariko barabazwa hari iyindi siguro mwebwe mubona muri uyo mukenyuro w'ubutungane isiguro irahari isiguro ihari ya mbere nuko ubwa mbere hoho n'umuntu adasanzwe General Bunyoni n'umuntu adasanzwe yaba General Bunyoni yaba Desire w'amahoro n'umuntu adasanzwe mu rwego mu nzego z'umutekano
no mu bihangange imvuze rero ni umuntu adasanzwe byerekana cyane Pacifique yabivuze na Metse Josene Bashashize yabivuze byerekana yuko ari abantu bafite ikintu bamaze haba bakiri mu ishyamba haba no mu bihishijwe mu mabanga bajejwe ibyo bakora ku mugaragaro n'ibyo bakora mu mpisho aho rero iryo buranishwa ryabo ikidatangaje kuri jewe ni uko hariho ibinyegezwa bitategereza kuja ahabona naho uvuga ngo hari ibere ryayaze muri bo ibyo binyegezwa rero byavuzwe na Dieudonné Bashayishize yuko ari ibintu badashaka gufukura je kubwanje rero kitantangaza cyane nico kuko umutegetsi nka Bunyoni aba afite ibintu byinshi yamaze kugira ajejwe amabanga nk'ayo yaciyemwo afite ibintu byinshi yasangiye n'abantu kuko burya ibintu bikorwa byinshi bigakorwa n'umuntu runaka afite ikibanza kidasanzwe ntabikora wenyene aba abikoranye n'ico dukunze kuvuga ngo systeme rero ngaho bimeze uko ushobora kwibaza uti mbega iri buranishwa ryiwe rikorwa mu ibanga mu buryo budasanzwe ugasanga barashizemo n'ibintu utamenyereye kumva nk'amangetengete n'ibindi iryo hirikwa ry'ubutegetsi rihagaze kuri ibyo bintu by'ukuri ni ihirikwa ry'ubutegetsi canke ni hagati muri bo ikintu coba kirimwo c'uko umwe ashaka kwiganzura uwundi mugabo arondeye ikintu ashobora kugereka ku wundi aka ni akabazo ka mbere umuntu ashobora kwibaza ica kabiri umwihwezo wundi noshobora kuvuga ni nko kuraba mbega ibikorwa byinshi byakozwe bibi yoba yabikoze wenyene atabikoze wenyene rero nk'uko benshi bari biteze yuko ifatwa ryiwe ryari akaryo koroshe kagiye gufasha abagize ibibazo kuva mu 2015 niho mpereye mugabo n'imbere hariho ububisha bwakozwe kandi abantu batatu bari muri iyi dosiye bari bajejwe amabanga nk'aya bashobora gutoteza abanyagihugu n'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera Petero Nkurunziza ibyo rero byerekana cyane cyane yuko iki kintu c'uko baburanisha uyu mugwi mu mpisho bakanga yuko hari abantu benshi bashobora kubikurikirana barazi neza ko hari abantu bari bafise iyo nyota bataronse ubwo burenganzira bwo kubona iryo buranishwa ngo baronke n'ukuntu bagaragaza akababaro n'intuntu bafise ku byo bakorewe ku gihe yari afise amabanga atuma batotezwa kugeza ku rugero gushika n'ubu benshi bakiri mu ntuntu abashoboye kurokoka aha rero novuga nti nta gitangaza je kuri jewe mfata kandi yuko ari nk'ibere ryayaze uravye ukuntu ibyo bamwagiriza n'ibyo bavuga mu rubanza ko atana kimwe gihuye n'uko abanyagihugu benshi bari biteze kuri ihagarikwa ry'aba bategetsi batatu bavuzwe hejuru. Murakoze. Francis Rohero muri umunyepolitike runo rubanza twavuze abatumire bamaze kwivuga no rubanza abantu bari biteze ko amasamirizi abanyepolitike bose bagira icyo bavuze ko na cyane cyane umuntu afatiye kuvyagiriji bivugwa kuri abo bantu bafashwe ariko umuntu agiye kuraba abanyepolitike musa nukumenga ugo rubanza ntimurubona mbega hari insiguro mu bifitiye abanyepolitike mu Burundi ugo rubanza ntirubaraba canke mugakora ko mugasha. Urakoze cyane kubyumbagije jewe mvuga ku gatwe kanje nka Francis rero sinavuga ngo abanyapolitike ibituma nibaza ko no bifata nk'ico mu gifaransa bita l'effet nimba neza. Yego ni ukuvuga ko bariko barabivuga nashimye numva nk'ivyo Nshinga Pacifique avuga ingene bigenda Dieudonné wese yabivuze neza ati rimwe na rimwe usanga bakurikirana umuntu atari kubera ivyo yakoze ahubwo kubera ivyo baba bapfa niyo rero nk'uko bavuze bati
uravye ingene umukuru w'igihugu yagiye aravuga ati ubutungane bukora neza rimwe na rimwe mbere bikanamuriza ndabifatira hamwe mbega urwo rubanza rwogarutse abandi barundi benshi bari mu ngorane mbere n'imanza zabo rimwe na rimwe zitariko ziracibwa batitwa ubutungane urwo rubanza nirwo boshirako umutima gusumba izindi canke boja mu co no kwita agaciro valeur y'ubutungane valeur y'ukuri mu Burundi uno munsi igeze hehe washaka kuja kure kuko rimwe na rimwe ibintu bimwe bimwe usanga kenshi tuvuga usanga kenshi umuntu wese afatira ku bimufitiye akamaro muri uwo mwanya kugira ngo atange amakuru canke yumvwe mugabo jewe ngiye kure ndibuka igihe bambaza ijambo mu 2020 bati mbega mwebwe mwibaza iki mu umukuru w'igihugu yagenye mushinga ntaye bunyoni kuba umushikiranganji wa mbere kuri jewe sinabibonye mugabo ingene nari ingene bimeze nagira nti nibamara imyaka ibiri bakorana ndobishimye ntiyashimye kibiri nsubiye inyuma muri kahise jewe nari muto mugabo ngerageza kuvyumva umukuru w'igihugu bagaza yaragize umushikiranganji wa mbere umuntu bita Nzambimana Edouard bari kumwe mu mugwi wari wasabwe bari kumwe mu mugwi wari wafashe ubutegetsi yego hanyuma uwo mushikiranganji wa mbere ntiyamaze umwanya mbere anamukuye umukuru w'igihugu yaciye yigira wenyine umushikiranganji wa mbere aba na ministre de la défense ivyo ni vyerekana yuko rimwe na rimwe abantu bari kw'isonga ry'ubutegetsi ingene baba babanye muri iki gihugu turibuka mu ntango za 2005 ubucuti bwari hagati y'umukuru w'igihugu Nkurunziza niwo bita umukuru w'umugambwe ico gihe Musenyeri Jabo ukamengo ni inkuba zibiri zidashobora gusangira igico kuri jewe rero ikindi gishinga uno munsi sobanza rushobora kuba ariko gacike birashobora kuba n'ejo bigasubira na cane cane fatiye kuri iki mukuru w'igihugu avuga ati ubutunzi kurakora uno munsi nje kure muri bimwe nkunda gushikiriza wantumye nk'umunyapolitike abajejwe ivy'ubutungane kuko babivuze numvise nka vyeze ningena bivuga biratomotse n'ubundi bivuga ukundi mbega ni kuki abantu bari muri politike mu migambwe imwe ni kuki batashobora kuragama udasanga bashobora kumara imyaka 5 10 hari abagenzi bapiki naragira nti muri iki gihugu igihe cose hatagira amatora y'imigambwe hatagira intumbero abantu baza uwose azanye n'icapise ku mutima w'igiti hakura inyigisho abantu ntibatahure icyo bumarira igihugu nubwo bakumva icyo barondera usanga rero yaje mu mugambwe afite imyaka 30 40 50 agira ati jenge mugambwe ndorondera ubundi akindorondera imiduga ubundi akunda ibintu atari kararondera n'ibyo arondera ejo rero abo bantu iyo bamaze kuronka ububasha umwe wese ashinga ijisho uwundi ugasanga bariko barayatanga namwe ndiko ndibaza ni mu mureka abantu no munsi bari mu mugambwe yipfona mvuge nk'ubu kera bagikundana ico gihe barakundana mu myaka ya 60 canke ryari uno munsi bagikundana bakivuga rumwe urababura mu mugambwe twode gusanga n'ubu umugambi turimo uri ngaha mu Burundi uturongoye murabona ingene bimeze harabura icyo no kwita intumbero yo gutangurisha abantu barondera kugira ngo itunga bifuza barironke nk'abantu muri konti nk'abandi mugabo wose agenda umenga agiye kurwanyira ibintu vyiwe n'ivyo rero cyo bisigura biriko biraba urubanza rucaruza hahandi uwufise inguvu arugenza uko avyumva icyo rero nico nosigura kuri ivyo biriko biraba byoba binagoye jewe ndiko ndavuga ivya vision noza kugwa mu mataba yo kugira ngo atayarenganije umuntu hano ngaha nivyo birirwa biraba muri iki gihugu abantu barenganije muri iki gihugu n'indiri kugira ngo bishobore guhera nuko hari izindi nyigisho kugira ngo tugaruke ku gaciro levaleur amajambo y'agaciro ibintu dufise mu gihugu hakaba abantu bagira kuri habona uno munsi mbega turiko twigisha abana bacu kumbure ko icyo turaza kukigaruka Francis Sorohero munyemereye turaza kugaruka kuri icyo kibazo muriko muravuga ku bijanye na kazoza ka politike y'ubutungane mu Burundi reka ngaruke kwa Pacifique Nahazwe murakurikirana cyane ibijanye na runo rubanza benshi barabona yuko hari binyegezwa nacyo gituma ngo runaburanishirizwa ahihishije mu gasho mwodufukurira kumbure ivyo badashaka ko abanyagihugu bamenya nemba hari amakuru yandi mwaronse.
jewe sinovuga ngo uko bimeze ni yavuze sinzi yuko ijambo nari ndarihaye Pacifique, sinzi ko Pacifique ariko aranyumva. Francis Rohero more urakoze nagira ego nabandaye Pacifique nahazwe, sinzi ko munyumva canke mwumvise akabazo nayimeje kubaza. ego nabumvise. Uravye ivyaha yagiye aragirizwa General Bunyoni, hariho icyaha kimwe cyabonetse ko cyari kinyegejwe kurusha ibindi, kubera ko cyo bavuze ngo baza kuciga abanyagihugu batumva, abandi bose bari ngaho batumva. Ariko imbere ko tunashika no kuri ico, reka duce no ku bindi bikuru uko vyari bimeze. Mu kanya abavuze imbere yanjye hari ikintu kiboneka bose bagarutseko, ntabwo numvise ko barufata nk'urubanza nyene. Bose urumva ko bagaruka bati ni ukunyinyurana kw'ibihangange. Hari uwakoresheje ijambo ry'ibere ryayaze, Dieudonné yabivuze rwose ati biraboneka ko ari abantu ariko baranyinyurana gusa, na Francis yagiye muri iyo nzira. Kuko iyo bitaba ivyo twari twamaze kubivuga imbere, ivyaha Bunyoni yari guharugwako ni ivyaha bikomeye cyane by'agahomerabunwa mu bijyanye no gusesa amaraso. Murazi ko Bunyoni yaragejejwe umutekano w'igihugu imyaka myinshi cyane, kuva mbere bagifashe ubutegetsi muri 2005. Yagiye aravugwa mu madosiye ateye ubwoba, nogaruka igandagurwa rya Ernest Manirumva, havugwa ibigwanisho bigugwa ntibishike mu gipolisi, umuntu yovuga ubwicanyi bwo mu Gatumba, umuntu yovuga ibihe bya Safisha, umuntu yovuga ivyabaye mu kiringo ca gatatu, abaye mushikiranganje w'umutekano, acashiraho n'ikambi idasanzwe irongorwa na Desire Uwamahoro. Bagakora ibintu vy'akamaramaza, ari navyo bigeze no muri CPI. Hariho ivyaha bikomeye rwose twari twiteze ko ari vyo yobazwa, ivyo nta birimo. Icya kabiri, no ku vyaha bijanye n'ivy'ubutunzi, Bunyoni hariho ibintu vyinshi cyane abarundi bari biteze ko byobazwako. Ubwo butegetsi havuye Nkuru Nziza ni Bunyoni yari asigaye ageza kubazwa ibintu by'ubusuma bikomeye vyaranzwe intwaro ya Petero Nkuru Nziza. Bariko baravuga amazu, baravyorosha cyane kuza kutubwira gusa ngo afise igitigiri kinaka cy'amazu. Wanashima kijya bakivuze ku munota wa nyuma mu guheza urubanza, muko umengo nico bakeneye gusa gisigara mu banyagihugu. Abanyagihugu bose bahagurukire kumutuka kuvuga ati umuntu afise amazu 153, ariko mu rubanza nibutseko Bunyoni we yavuga ati jewe nditeguriye kuburana inzu imwe yose ifise n'ikintu cyose ifise. Mu mwanya wa mbere bavuga ngo bazobigarukako, ariko ntibigeze bamwemerera ko asigura ivyo bintu, vyerekana ko batari banakeneye no kuvyumva. Ariko amadosiye Bunyoni avugamwo, twarumvise amadosiye y'ubusuma ku by'amapasiporo yaragejwe muri PAF akiri umushikiranganje w'umutekano. Twarumvise ivyo yere navuze by'ibigwanisho vyazana ibishike kuko cyari kibazo naco nyene cy'amafaranga. Haravuzwe ibintu by'ubutare, muri bukumukuru w'igihugu wenye navuga ati ubuno butare bw'u Burundi butatuzanira amafaranga, nuko hari abantu bagiye gusinya ku buryo ataco turonka muri ubwo butare, amafaranga yabwo aja mu mifuko y'abantu. Murazi ko ivyo bivuzwe Bunyoni yari mu bantu ba mbere baca barabwa. Umukuru w'igihugu yaratubwiye urugomero rwo ku Mpanda, akavuga ati miliyaridi zaragiye, nimutubwire uko vyagenze. Muribuka amakuru yaciye avuga ko yavuze ko ayo miliyaridi yagabuwe n'abategetsi bo hejuru b'ico gihe. Bunyoni sinzi ko umuntu bashobora gutondeka ibintu bikomeye mu by'ubutunzi yavugwa nk'uko bingana, tukabona ibyo byose atabiriho. Bakaca baza kutubwira gusa ngo bakamubaza inzu imwe, ngo iyi nzu yakoswe gute, ngo inzu yakoreramwo ijya y'isororezo yakoreramwo ubushikiranganje bw'umutekano ari wabijejwe. Nawe ati iyo nzu ni y'umugore si yiwanje, n'abayikose je sinagiyemwo, n'umushikiranganje w'igega cya leta n'ubujejwe ibikorwa vya leta. Wibutse Bunyoni ico yarari muri ico gihe ko hari umushikiranganje Bunyoni yashatse ko inzu yiwe ari yakoreramwo hari wari gushobora kubimwankira, ariko wakavuga ati nimuzane abashikiranganje bari babijejwe, abo ntibaze. Hakaza ibindi ukumva mwageje ngo atunze ibigwanisho. Wumvise General Bunyoni yageje gutunga ibigwanisho atarekuriwe, waba witeze ko bavuga amakonteneri y'ibigwanisho, waba witeze ibintu bidasanzwe, ukaza wumva ngo ni lance roquette zibiri baca bavuga ko zidakora, akavuga ati nimubizane ivyo bintu tubibone, nibabizane.
bakavuga ngo ibirohori by'amasase yapfuye kavuga ati nimubizane tubirabe ntibize ibindi bakazana abahoze bamurarira akavuga ati twebwe ibyo bintu turabizi twari tubizi ko bitanakora twabitaye ngaho ukumva n'ibindi uvuga uti uru n'urubanza rumeze gute uwundi mwanya bavuga ngo bakoze ngo complot ni ukuvuga abantu baja hamwe kugira basenyure ubutegetsi ukumva ibintu bazanye none complot umugani we mu kwezi yaciye avuga ati nimba koko harabayeho umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mwarabonye umuntu generale muzima agomba gutembagaza ubutegetsi abikorana n'abashoferi biwe babiri akabikorana n'umukuru w'umutumba akaca abikorana n'umuntu amwubakira amazu akaca abikorana n'abakoroneri babiri ukaba ari umugambi uhambaye cyane wo gusenyura ubutegetsi yagize ati nimba uwo mugambi uriho bya byose muteza kuba mufise abandi bantu nimubazane twari kubikorana mugana nimubwiye ko generale muzima yagombye gusenyura ubutegetsi akoranye n'umukuru w'umutumba n'aba bantu tubona mwatuzaniye uriko urabyumva byose wumva ari ibintu biteye isoni wumva uvuga uti uru n'urubanza nyabaki ibintu bazanye ngaha mu rubanza rumeze gute rero haca haza ico kibanga nibaza ko ari naho hanyegeje ibintu bikomeye cyane bijyanye n'urwo rubanza bavuze gute amakuru je nashoboye kuronka hari ibyo kumva ibyo ashobora kuvuga ko nibyo ntonashobora no kuvuga ko mugabo ibyo nashoboye kuronka kuko naronse urupapuro rwa procureur rusigura ivyo vyaha Bunyoni ariko aragirizwa kuri urwo rupapuro baravuga ko Bunyoni hari umuntu w'umupfumu wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi uwo muntu yitwa Emmanuel Kazohera uyu muntu ngo amutazira muhuza bakavuga ko Bunyoni yamurondeye kugira ngo amufashe kujya kwica umukuru w'igihugu baranavugamwo n'umuntu w'umumenyeshamakuru ngo babifatanije uko byanditse aho hantu urabona byanditse hanyuma ariko izina abo banditse nta zina banditse ry'uwo mumenyeshamakuru baranditse kuko baranditse ku mumenyeshamakuru Bob Rugurika uravye aho byanditse baramushyizemo umuntu akaca yibaza none uyu mupfumu ko wumva yashobora kujya kwica umukuru w'igihugu mbega uyu mupfumu yahurira hehe n'umukuru w'igihugu wumva ko hari ikibazo kica kiza kumbura ari cyo nyene banse ko kijya abanyagihugu bacumva Bunyoni baramwumvije ko ari umupfumu wadasanzwe aravyemera barakamwageza ko yatanze n'amahera ko yaguze ipikipiki y'uwo mupfumu mugabo uwo mupfumu ntazanwe muri sentare Bunyoni akavuga ati nimba uwo mupfumu koko hariho nimba twarabikoranye muzane tuvyumve umupfumu ntihamuzane hanyuma ntibasigure bati uyu mupfumu yari gushikira umukuru w'igihugu gute mbega yoba ari umupfumu asanzwe akorana n'umukuru w'igihugu mbega baba basanzwe bazinanye aha niho natwe twibaza ikibazo kuko igihe Bunyoni afashwe itariki 21 y'ukwa kane twe twaciye turonka amakuru atabariza uyu mupfumu wo mu Ruyigi itariki 25 z'ukwa kane bavuga ko uyu mupfumu yanyurujwe n'abantu bagejwe umutekano w'umukuru w'igihugu uyu muntu baramujyana aramara hafi ukwezi atawuzi yari twebwe muri ndondeza twari hafi kumushyira mu madosiye y'abanyurujwe kugira tubaze uyu muntu yagiye kuko abantu bari bafite ubwoba ko ashobora kwicwa ariko mu nyuma amakuru dufise nuko umupfumu yoba yararekuwe agasubira kwidegemvya tukaja tubaza none uyu mupfumu atazanwa mu butungane akaba yoba umuntu yoshikira umukuru w'igihugu abandi nibo bivugira bati Bunyoni yagombye kwiba umupfumu w'umukuru w'igihugu umuntu yona byibaga rero niho bagira bati ibintu byavugiwe mu ibanga ntibyari ibintu bishobora kuvugirwa habona ariko kandi abize amategeko hano turi babiri twize amategeko ibi bintu by'abapfumu mu butungane baza kubisigura gute bavuga ngo abapfumu bakora gute babishobora gute ivyo bintu bose mbagaza ubutegetsi gute biraheza bigasigurwa ngo icyo cyaha ugisigura gute urumva hariho ibintu nyene by'ibinyegezwa ngahantu amakuru asumira hoba hariho n'ibisumba ivyo ntukoka kuvuga bitavuzwe nyene ngo bibe byazanywe ngo tubivuge ko byashyizwe ku mugaragaro boba banatinya ko Bunyoni abwira igihugu cyose ku bwanje numva ko ari urubanza ruteye isoni nk'uko namaze kubivuga we mu kurangiza yagize ati uru rubanza rwanyu sinumva uko rumeze mwaraje muranyagiriza nasabye ivyemezo ntimwigeze muzana icyemezo na kimwe nasabye abantu mufise bazi ivyo bintu muriko muravuga ntimwigeze muzana umuntu n'umwe yarangije avuga ati je nimumve kure kuko
procureur parke ntiyigeze ishobora kwerekana kiretse kunyagiriza nta cyemezo na kimwe yigeze ishobora kuzana. Ego. Nadine Nibigira mwakurikiye Pacifique aravuze ikibazo cy'umupfumu umupfumu yatanze no mwidondoro ariko ku kibazo kivugwa yuko hagombye kuba ihirikwa ry'ubutegetsi hanyuma tukumva umupfumu mbega mwebwe nk'umuhinga umwihwezo cyangwa insiguro mwoha abarundi kubijanye no guhirika ubutegetsi yakoreshejwe umupfumu byitwa uko cyangwa bari kuvyita ukundi canke ivyo vyo bizoheza bisigurwe gute abarundi bazoheza basigurirwe gute ko abategetsi bagomba kwicana hakoreshejwe uburozi hanyuma bakavyitirirwa ry'ubutegetsi. Biraja kungora biraja gusigura ivyo bintu ngira n'abahinga mu by'amategeko ngira biraja kubagora mbwa ndabacira urubanza hakiri kare kuko ubwo bubasha ntabwo bwari bwumve buguhirika ubutegetsi ukoresheje icyo cyitwe amangitengetse. Jewe aho nguma mbona cyane ni kwiha ishusho y'uguhirika ubutegetsi n'inguvu bisaba ukabigereranya n'uko bo babisigura ariko baragiriza General Bunyoni ariko tutibagiye ko abenshi atarico bari biteze kuri iryo hagarikwa ryiwe. Rero kumva yuko twohagarara ko guhirikwa k'ubutegetsi ihirikwa ry'ubutegetsi igeragezwa ihirikwa ry'ubutegetsi rihagaze ku mangetengetse no kwibana abapfumu canke ibindi bigoye gusigura mu bigaragara. Aha mfata yuko jewe ari ikintu nk'umukino nk'uko nabivuze nk'umukino kuko naho novuga ngo ubere ryarayaze bo barashobora kuba baragize uwo mukino bakawutunganya mugabo bakaba batawuhaye ingufu zikwiye zishobora gushikana ubutungane ko bushobora kubikora. Ariko nahone duhagaze kubaburanisha urwo rubanza twafite mu minwe urwo rubanza nabone bizobagora kuko kuvuga ko ihirikwa ry'ubutegetsi rihagaze ku mangetengete kuvuga ko ihirikwa ry'ubutegetsi ku mutegetsi nka General Bunyoni yatwaye ubushikiranganji bw'umutekano yari gutegeza dufata afashe by'ukuri icyo kintu uko ari guhirika ubutegetsi uko dusanzwe tuzi bikorwa n'inguvu haba kugandagura umukuru w'igihugu canke abandi bayobozi haba gukoresha igisirikare n'inzego z'umutekano ubutungane nibwo ngira buzoba bukoze amateka mu gushobora kwerekana icyo kintu gishoboka cyo kwagirizwa wahoze ari umuyobozi w'umutekano nka Bunyoni atari naco twari twiteze ko rero jewe insiguro ndabiha kuri jewe ni umukino usanzwe mugabo ufite ibinyegezwa byinshi nk'uko Pacifique yabivuze kandi bikiri twibaza yuko bikiri na bike bimaze kumenyekana. Twebwe je nka jewe umwihozo wanje nuko gikuru gusa nicerekana ishusho y'ubutungane mu Burundi ishusho kandi y'igihugu muri rusange intwaro muri rusange kuko General Bunyoni yarahagaritswe umuntu yari yaragirijwe ibintu byinshi yari yarakoze ibintu byinshi gushika naho igihugu gifatirwa ibihano kubera amakrime ekonomike gushika naho akarere ka Burayi gafata ibihano kuri we. Rero kuri jewe mbona yuko ari inkinamico mugabo ifite ikintu kininiya izonyegurura mu misi zose. Dieudonné Bashirahishize murumvise benshi babona ko urwo rubanza rurimwo ibintu bitangaje. Pacifique yavuze ati twize amategeko muri kino kiganiro turimwo abatari bake hanyuma uno munsi mbega birakunda niba icyaha cyo guhirika ubutegetsi parke itarose ivyemezo kugira ngo ishobore kumwagiriza ko yagomba guhirika ubutegetsi ariko hakavugwa umupfumu n'ibindi. Pacifique kumburi yatubwiye yuko hari n'ivyazi atashoboye kutubwira byose. Ku bwanyu twizere ko parke ico cyaha ko kitashoboye kumenyekana no gusigurika neza ko izogifuta kuri Bunyoni canke hari ibindi bintu bizokurikira. Sinzi ko Maître Dieudonné Bashirahishize muri ko muranyumva. Murakoze murambabarira sinari nuguruye mikro.
nariko mvuga nti nk'umuntu yakoze akazi k'ubushingwamanza imyaka myinshi biraja kungora gose kugira ico mvuze kw'idonido ry'urubanza ntararonse dosiye ngo nsome mbona amapiese arimwo narumvise amamessage bahanahanye n'abawa amahoro narumvise ibyagiye kuronderwa mu matelefone biragoye kumenya ingene uko byari bikurikije amategeko mu kuronka ivyo vyemezo hari amahera yatanzwe ibihumbi by'amadolari muri make jewe kubijanye n'idonido ry'urubanza birangora gose kugira ngo mvuge ngo parquet izoshobora kwerekana ibi yarabishoboye ntiyabishoboye kuri ico nta kintu jewe nja kukivuga ikintu conyene nshobora kuvuga ni ku kintu kijanye na reforme ingene urubanza rubunganishwa ingene amategeko yategerezwa kugenda n'ibindi kuko urubanza ruragoye kurabira inyuma canke n'umuntu yaje kumviriza urubanza akaba ari ngaho rukaburanwa yumva karinda heza hajya baburanisha ku kantu gato gato babona gateye amakenga mugabo mu mapiese ari nk'igihumbi barashobora gutoramwo kamwe canke tubira akaba ari twabaza muri sentare y'icese aho rero ni hamwe ku kindi kintu gihambaye nagomba kuvuga nuko mu Burundi iritituka ry'imico iritituka ry'amavarere ririho risa niriko rigenda rijana no kwihebura nico no kwita mu gifaransa perte de repère ku buryo usanga umengo mu Burundi ntibacemera ibijanye n'ubushakashatsi ntibacemera la science ni ngize imitsi ntangara gose areze nk'imyaka 3-4 wumva yuko umuntu agwara mu gisagara ca Bujumbura akagenda mu bitaro hanyuma abaganga bavyiza akambwira ati umurwayi wawe ahubwo munyarukane ku mupfumu ukumva kwara bapfumu za Kamenge ngo mukuriga ngo mugupima abantu babarigata mu kiganza ukumva n'umuntu agubwira yuko umurwayi wiwe yakijijwe n'umupfumu umuganga vyamunaniye rero ugaca wibaza uti mbega iki gihugu cacu kiguma gikoroka muri byose mu bijanye no kwiyumvira n'abantu bose baciye ubwenge bakaguma bagenda bamanuka baja hasi rero ugasanga twasubiye muri ya myaka abantu bamakuraguza ugasanga nta muntu n'ugonzwe n'imodoka ntapfa urupfu rwose rwategerezwa kuronka umuntu bagwegekako rero hamwe hoho byo bigeze ku rwego rw'abatwara igihugu bavuga ati mfise umupfumu muga rero hanagomba kugaruka yuko muri Afrika mu bijanye n'ubutegetsi nizo bari bayijyambere hariho mu myaka yaheze umuntu yigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu yavuga ko yakijijwe yarigeze kuvuga buhoro buhoro ku bintu bimwe bimwe vyakorwa mu ntwaro za kera mu bijanye nayo mangetengete nyene sibishasha ni kuvuga yuko nka kujya Francis Rohero yigeze kubivuga ubutegetsi umengo bakenera kuburondera ku buryo bwose bushoboka no mu kubugumya bakaba biteguriye gukora ibishoboka byose kwica kwiba kwiha inguvu zose kugira ngo bazobwumireko kuko babona yuko kweri ibyaha baba bamaze kubukorana iyo babufise bagira ubwoba bwo kuburekura kubera baba bazi yuko kazoza kaba imbere kagoye niyo ngorane kuko ibyaha barabikora uko iminsi igenda akavuga ati mbega umwanya nzoba ntagifise izi nguvu nzocahe naha rero umuntu kuri urubanza ikintu novuga rusa n'ugwerekana ishusho y'u Burundi muri rusangi ingene imeze ingene ubutungane bumeze ivyemezo bishobora kuba biri muri iyo dosiye kuko muri dosiye ya Bunyoni Jene baza ko ivyemezo bitohara ariko mbega abacamanza bo baziga ko ari babacamanza batora mu mbonera kure ziyoboka hanyuma umugambwe mbega ugo rubaza wowe umugambwe urufata gute umugambwe wo bugumvikana ko mbega urubanza rwa Bunyoni si urubanza rwa systeme mbega systeme nyene irategura urubanza rwayo hari uwimena igihute ubwo rubanza abarundi baruzigamwo byinshi mugabo bazorukuramwo bike kuko n'ivyemezo ntawuzi yuko bakeneye kubirondera ntawuzi yuko bakeneye urubanza ruciye mu muco ku bacamanza rero mu Burundi hoho
muri zijya nzu 140 na zingaha afise niyabahamwo nkenya jo zokumva yeze ariko muri make sinzi yuko hariho ibisabwa byankenerwa na bikenya byotuma haba urubanza rwiza turavye ingene ibintu byatunganijwe y'ibintu bitunganijwe nabi mu ntango kenshi n'ibyo umuntu ashikako ntibiba bishemeye ariko iciyumviro cyo gutuma ko umuntu nkurya cari iciyumviro ciza hamwe basi baba batashoboye kumuburanisha ku byaha by'amaraso mbega no kuri ivyo by'amazu by'ubusuma ntibashobora kumuburanisha mbega ayo mahera yarayisangije hoho bariteguye yuko avuga ivy'amahera iyo yayakuye nabo bayasangiye urumva ibintu byugariye ngaho nyene urubanza ruzokwitwa ko ari urubanza ariko ibizovamwo bizoba ibyo leta ishaka akanya ubutungane butarahinduka ego ariko imbere yuko kumbure nk'ijambo Francis Rohero Dieudonné Bashyirayishize amategeko y'u Burundi mu butungane avuga iki ku bijanye n'ivy'abapfumu mbega ivyo vy'abapfumu biremegwa nimba bitemegwa bazobisohokamo gute abagiye kumwagiriza kugira ngo bashobore kwerekana koko yagomba gutembagaza ubutegetsi akoresheje amareba mu gitabo mpanavyaha n'abanibuza mu ngingo z'amajana 230 barabuza gukoresha bene ivyo bintu ivyo bita les pratiques superstitieuses ariko ni ikintu kidasiguye neza kubera bijanye na za magie noire n'ibintu biba bigoye ariko nibaza yuko code penale yose yandikwa iravye ibiba mu gihugu no kuvuga mu gihugu c'u Burundi nka za code penale zo mu 81 zaza zifise ibyaha zikeneye guhasha no muri kahise rero muri kahise ku Burundi mu bijanye n'imico n'akaranga ivyo by'abapfumu byarimwo harimo ikintu cyo kugerageza kubuza mugabo umuntu yobaza ikintu c'icaha cose gitegerezwa kuba gifise l'element légal l'element matériel na l'element intentionnel no kuvuga ivy'amategeko yateguye ico caha gikorwa gute mu by'ukuri umuntu bita ko yagize be n'ivyo bita abayakoze iki n'ibintu usanga bigoye rero ahubwo ngira umuntu yoheza aca kurikirana abo bategetsi baba baja muri abo bapfumu kuri ico caha naye handi cyuko gikoreshwa mu gutembagaza igoye gusigura nkuko Nadine yabivuze ko uca ku mupfumu kugira ngo ufate ubutegetsi ko batari muri mondere yera ahubwo baramaze ikoresha ukwemera kundi tutemera ibintu tubona ku isi bibaho atari inguvu ntihaba amatora sinzi yuko ari ubundi buryo bwo gufata ubutegetsi burenze muri ubwo bubiri ego Francis Rohero nimba muri ko muranyumva murumvise mu kanya Dieudonné Bashyirayishize ati nta women ni gihute kandi nawe ati n'umukino ni system mbega mweho murabona yuko koko mu mugambwe CNDD-FDD bahagaze he nimba hari amakuru mufise canke hari abo muzinanye yo muganira nk'abanyepolitike kino kibazo gifatwa gute muri uwo mugambwe nimba hari amakuru mufise canke hari ubutungane mwizeye buzohava bwihana canke bugahana uwabo sinzi ko Francis Rohero uranyumva oyambarira neza sinakurikiye ikibazo murakoze ego ikibazo naye nababajije nti mukanya abandi batumire berekanye yuko ari urubanza rusa nuko rurimwo umukino wa politike uhambaye ari naco gituma n'imburano abantu bari biteze atarizo bariko barumva umutumire yarafite ijambo mukanya yavuze ati nta women igihute mweho niko mubibona muri urwo rubanza ubwa mbere kuvuga ngo n'umukino wa politike uhambaye kuri jewe ni bibi cyane izo si politike iyo abantu bariko barapfa ivyabo bapfa ubugabo kubera bamwe bafise ububasha mu mareta mu miseze uyo bunyoni muvuga yarafise ububasha hari ivyo yakoze kubera ububasha yarafise uno munsi abandi barabufise
ivyo nivyo mwita politike. Politike kuri jewe n'intumbero zindi zingena igihugu comererwa. Rero ubwo kuri jewe ivyo abantu bapfa haba uno munsi canke no mu myaka iheze n'ubube gito mu bundi umuntu ashobora kuvuga igihe yoba yabutahuye akabumenya. Rimwe na rimwe hari icyo mba nibaza, mbega ubutungane buvuga ukuri? Iyo bavuze ijambo ubutungane ni ukuvuga ko harimo ukuri. Iyo ubutungane buriko buja mu manza abantu bashobora kuvuga ibitari byo mugabo bigashika ku ngingo, ivyo byitwa ubutungane, bishobora kwita imanza. Muri iki gihugu rero twarabaye kenshi twarakurikiye imanza zihuza abana bariya mugabo ukuri igihe kutaba kutaraboneka ntigushobora kuba ubutungane. Rero nibaza yuko kuri jewe ukuri mwari mwiteze mu rubanza ntakonze noca muri byinshi. Urumva ni bimwe nagira nti basheze yigeze kuvuga ati mbega uno munsi niho bamenye ivyo uwo muntu yaratunze. Abo bakoranye imyaka babimenye uno munsi canke nuko baronse ico bapfa. Iyo rero umuntu mwakoranye ibintu ukabibona igihe cyose mucumvikana ukabibona ko atakibi kirimwo, ejo mupfuye ikintu niho gica kibi. Nibaza ko dukwiye kuja mu rundi rugero, politiki igahinduka muri iki gihugu. Rero kuri jewe n'amajambo turiko turavuga nibaza ko hari habo vyogirira akamaro, mugabo kuri jewe ndifuza ko mu myaka 10 iza kubera ivyo noba ndiko ndavuga politiki ikiguhinduka. Ego si uko jewe ejo nzosindana n'akacanke n'akabavyite politike, oya nzoba ndiko ndagira ube gito kuko ntasonyera abo turiko turakorana, ntasonyera abantu kubera kimwe navuga ivy'agaciro mu Burundi bitagisa agaciro. Kwiba ni bibi, kwiba ivy'igihugu ni bibi, biranditse harahanditse mu ifizo shingiro yuko kudandaza ku banyapolitike abantu bari mu butegetsi kirazira ko badandaza, bose baradandaza. Ubari bariko baratubwira ngo yarapangishije ngo inzu ziwe, nsigurira ingene abantu mu butegetsi bibananyira kubaka inzu za leta bakubaka gwabo baratunze gusumba leta, hanyuma ejo ngo bakazipangisha leta. Ivyo rero bikitwa ukuri, hanyuma zikabimanza kuko abantu babipfuye uno munsi. Reka suko bikwiye kumera. Nibaza rero yuko nugufatira ahandi hantu. Kuri jewe abanonosoye amategeko boya dusomera mugabo Uburundi burafite amategeko menshi meza. Ikibazo tuyasoma n'ibishobisho iyo dushaka kubiziza uwo dushaka. Ego Pacifique Ninahazwe, hari cyabonetse mwari mumaze igihe murandika mu bijanye n'amabi akogwa mu Burundi, twarumvise turanasoma kubivugwa mu bimwe mu vyamenyekanye muri urwo rubanza ko ababuranishwa biyemerera yuko hari ubuhinga bize bwo kubeshera abantu, hari kandi n'ubuhinga bize bwo kuboreza igufa abantu. Mbega mu gihe mwumvise vyavuzwe nabo bahora bavuga ko babikorera abandi, ivyo mwavyakiriye gute? Ku bwanyu ni kubera iki ibi biriko birabuko? Ngaha novuga yuko muri urwo rubanza ikintu conyene cyanyoheye ari ico. Ni kuvuga urubanza naho ruboneka taco rumaze ruboneka ari umukino nk'uko vyamaze kuvugwa na bose hano, nuko vyagezaho Bunyoni wenyene aza gutuka ivyo yahora akora. Bunyoni wenyene yaraje gutuka ivyo yahora akora. Desire w'amahoro wenyene yaraje gutuka ivyo yahora akora. Bose mu butumwa uravye ivyagirije vyagarutse inshuro nyinshi cyane kuri bose ku vyaha bariko baragirizwa, bagirijwe ibintu vy'ubutumwa bwo mu matelefone. Ibintu byose barabaza muri parke bati twereka ivyemezo bakabura. Mugabe ikintu conyene parke yagumizana yavuga ngo amatelefone. Babandi nabo babazwa bakishura bakavuga bati ubwa mbere bwo ni mutuzanira izo telefone zacu, ivyo bintu muce mu biprojecta mu vyerekane abari ngaha bose babibone. Ico uwo muri parke ntiyigeze acemera. Bo bavuga ko hari ubundi buhinga bakoresheje kugira ngo baronke ubwo butumwa abantu bagiye barahanahana. Niho bose rero baciye bavuga ikintu kimwe. Bunyoni yavuze ati ivyo bintu twaravyize, murabizi neza ko twavyize mu vy'iperereza, ingene dushobora gukora ubutumwa mu matelefone
tukavyagiriza umuntu kandi atavyo yigeze yandika. Bunyoni abivuga gutyo. Hageze kuri Desire Uwamahoro nawe nyene bamwagiriza ko yahaye ubutumwa Bunyoni, ko n'ivyo vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi yabisanga mu butumwa yamurungikiye n'ubwo yarukiye Destino. Nawe nyene yisigura ko akundi nyene ati ivyo bintu twebwe turabizi, murazi ko tubizi twavyize, turashira mu matelefone y'abantu ubutumwa batigeze bandika. Bigera kuri Destino bapfumukeko. Colonel Destino we yakoreje ijambo riteye ubwoba kuri bugira mu butungane. Yavuze ati ivyo bintu tubikora muri cybercriminalité. Natangaye kuko uvyumvirije we nyene yari ahejeje kwishira kw'icyaha no gushira icyaha ku rwego rw'iperereza. Kuvuga ko iperereza rikora cybercriminalité ikintu cyari giteye ubwoba kumva ko bonyene biyambitse icyaha nk'ico. Cyber deja cyo nyene ni criminalité, kuza gufyonda ibintu beshera abantu ni crime, n'ivyo yaravuze ntiyarabeshe ni crime, araciyambitse. Ariko rero ngaha nkagira nti icambere ciza nuko ari bo babivuze, tuza abantu bapfunze uko bangana, turaza abantu bapungiwe ibihumbi n'ibihumbi by'abiyamirije ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza, bagiye bagirizwa ibintu biri mu matelefoni. Uyu munsi abari kwisonga ryavyo nibo bavuze bati twe turababeshi, twarabesheye abantu. Je ico mbona cambere sentare ntahinyuzwa yateza kukikora, kwari ukubaza abo bantu bati ni muduhe urutonde rw'abantu bose mwabesheye mukoresheje amatelefoni, ubu nyene barekugwe. Ni mwibaza abantu bamaze imyaka 8 9 mu minyororo bambitswe ibara, ababambitse ibara bo nyene bavyiyemerera bati twavuze ko banditse ama message batigeze bandika. Ico nico kintu cyari cyihuta, nimba koko President Ndayishimiye avuga ngo ashaka ubutungane, naturekurire bajya abantu bose bapfunzwe kuko barambitswe ibara na Bunyoni na Desire Uwamahoro na Destino n'izo nzego z'iperereza. Destino yavuze ati ni muhamagare General Emmanuel Gikindiraase kuzuja chef de cabinet mu iperereza, ataze ngaha ndayiziga ndavyerekane ngaha nyene ingene twahora tubikora mu bucamanza ntibabyemeye. Ahandi aravuga ati mushaka muzonsange mu munyororo nyene aho mfungiwe ndabibereka ingene ivyo bintu twabikora, tugashira ama message ku bantu batanditse. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri bavuze gihambaye, bose baremeje ko ibintu bemereye mu iperereza bavyemeye, bamwe kubera inkoni, abandi kubera ukuntu bari bafashwe. Nka Desire Uwamahoro yavuze ati jewe narakoroye amoso zindi umugabo nararize kubera ibintu bangiriye. Bacaramubaza bati none warakubiswe? Yavuze ngo ivyo bankoreye bisumba gukubitwa ku buryo narize ndi umugabo. Ati gutyo amazina bampaye cyo ndayemera, ndasinya, ndemera ko ivyo bintu babikoze. Bunyoni yavuze uko nyene, nawe nyene yavuze ati abo nagirije ngo nibo bamburiye kugira ngo ce mpunga, na jewe ni kubera ukuntu bari bamfashe nisanze mvuga nti nta gisigaye mpava ndahapira ca ndasinya. Destino avuga ivyo bisigura ko abandi bantu benshi cyane bama babivuze mu butungane bati twebwe ibi bintu barabitwemeje kubera inkoni, barabitwemeje ku mahiri. Nabo nyene bari bakwiye kuca batunganirizwa kuko bamwe bahora babikora, uyu munsi nibo bariko baravyemanga ko ivyo bintu arivyo bibera mu iperereza ry'u Burundi. Abantu baburanye ico kintu bavuga uko ntibagira uko bangana, ariko ntibigeze bumvirizwa n'ubutungane. Ikintu novuga cya gatatu nakunze muri urwo rubanza, hariho ibintu twahora twamaze gusaba numvise bigaruka birantangaza. N'igihe bari ko bavuga amatungo ya Bunyoni, mu matungo ya Bunyoni bamubajije bati none wewe igihe wavuga amatungo yawe ko tubona wavuze ibintu bike, hari ibintu byinshi ngaha tubona utigeze uvuga. We yarisiguye aravuga ngo kubera ko bimwe byari amadeni nabona bitarabagwanje sinashobora kuvyandikako. Mugabo mwibuka ingene twama turiko tuributsa abategetsi kwibwizwa shingiro ry'u Burundi ribasaba iyo bagiye mu mabanga kuvuga ubutunzi bwose bafise, kandi ko iyo bavuye mu mabanga bateza gusubirayo bakerekana ubutunzi bari bafise. Iyo turiko turabivuga tukavuga ko biri no ku neza yabo ntibatwumva, ariko mu rubanza rwa Bunyoni abantu baratanguye kubona ko bya bintu tubahanura bizobagarukako. Uyu munsi babikoreye Bunyoni kuko aribo bashoboye gufata, aribo bakeneye gukura mu mugwi wabo. Mbega niki kibabwira ko mu myaka 2 atari Ndayishimiye azoba ari muri sentare nyinabo? Niki kivuga ko Ndayishimiye atazobazwa nawo ubutunzi afise atandikishije? Niki kivuga ko ejo atari General Prime niyo ngabo kuri amatungo atagira uko angana afise nawe azoba ariko arasigura ibintu atandikishije? Niki kivuga ko atari Geruvendera ko buca azoba ariko arabibazwa bene ivyo?
naho izi mpanuro tuba tuvuga mwanya tubivuze batwita abansi b'igihugu ariko barabona ingene bishobora kubagarukako nibubaha amategeko y'igihugu nibubahiriza ibwirizwa shingiro kuko izi mpanuro dutanga twama dusubiramwo ni impanuro zikomeye bazokwicuza mu munsi batibaza. Ikindi cya nyuma notera mpereza ko kuri kino kibazo twavuze cyane iby'ubutunzi bwa Bunyoni navuze kare nti bijya by'amazu babyadukanye ku munota wa nyuma ariko ugiye kuraba acte d'accusation nyene ibyo bamwagiriza hoho berekana inzu 19 bakaca berekana amaparcelle menshi cyane kare namye ndiko ndaharura zari 120 tukuvuga ariko abivuga hajya barafatanije parcelle zubatse n'izitubatse barabifatanije mu kuvuga ngo 153 ariko ikibazo je nyamukuru nizo 19 ni nyinshi umuntu kugira avuga ko afite inzu 19 birarengeje umuntu avuga ko afite amaparcelle arenga 100 birarengeje mugabo mbega runo rubanza ariko barakira Bunyoni kuri bino bintu bo baratandukanye nawe uyu munsi amatungo umukuru w'igihugu afise president Ndayishimiye yama ariko aravuga iby'abandi we nyene uyu munsi amatungo afise mu myaka 3 ageze ku butegetsi yoshobora kubisigura mbega afise ibihe yoshobora kuja imbere y'abarundi akavuga ati je mfise ibi ndabironka uku bimeze uko mbega je vendera ko bicara bisigura mbega abandi bo bisigura ubwo Bunyoni uko ameze siko bose bameze kuko abagira ati je nimundeke ndabisigure bakamubuza ari wamaze kubivuga suko gutinya ko aza kwerekana bose ivyo barose ingene babironse icyo Bunyoni yagirizwa simbona ko atandukanye nabo bandi nuko bamwe bati igisumwa n'igifashwe nuko ari uyu munsi bakeneye kudaho nayo ubundi wumvira ivyo Bunyoni ariko aragirizwa nivyo nabo nyene bose barimwo ubaravye nta tandukaniro na Francis yaje kubivuga nta tandukaniro mbona ivyo bariko baramwagiriza n'ingene bo nyene bigenza nta na kimwe bitandukaniye ko muri ivyo butunzi. Ego reka kumbure nje kwa Nadine mwakurikiye Pacifique ndabona n'umwanya uri kuritera mu hinga bw'ivyuma banyeretse ko umwanya uri kuragenda tugerageze gukoresha iminota mike dusigaranye 10 gusa. Nadine kuba uno munsi babantu bavugwa mu bubisha biyemerera ko bakora ubwo bubisha ari nabwo bwigishijwe abantu kugirira nabi abandi mbega bitanga ishusho iyihe ku rwego n'intwaro ihari uno munsi kuba yagizwa kuba aho gutunganiriza abanyagihugu ahubwo bigisha abantu abakozi babo gukorera ububisha abanyagihugu. Kubona nka abayobozi batatu biyemerera yuko nabo baboreje gufa kurumva yuko Desire Uwamahoro yavuze ati gukubita birasanzwe ni ikimenyetso gikomeye cyane kinavuga cyane plus parlant kurusha iyo kikiba cabuzwe n'umuntu yahohotewe ubuzima bashira umugwi w'abaopoza canke w'abatavuga rumwe nabo. Rero kuri ico gihe uravye igihagararo ca Bunyoni ukaraba igihagararo ca Uwamahoro mvuze igihagararo simvuga ubutegetsi n'ubuyobozi n'uburongozi novuga mu bwiza mugandaba igikenye bari bafise n'inguvu bari bafise kandi zigabanutse vuba mu gutoteza abo badahuza ivyumviro mpereye ku 2015 gushika kuri aya magingo ntibagiye n'ibyabaye kuva kera. Rero ukishusho byerekana niyahe ishusho ni yindi nyene uravye uko bahagaritswe uravye uko baburanishijwe byerekana ishusho muri rusangi y'igihugu nosanga mvuze ibirengeye ko nohava mvuga ngo etat voyou kuko uravye uko inzego zikora yari inzego ziburanisha abo bagirizwa ivy'ugurika ubutegetsi mu mangetengete uravye uko abatohoza izo manza n'abaziburanisha haba abari bajejwe mu bisanzwe kuraba n'iryo hirikwa ry'ubutegetsi ukibona yuko ari igihugu ari ubutegetsi utoshobora kwitega ikintu na kimwe gifasha abanyagihugu ko batera imbere canke bagira umwizero kugira ngo bashobore kubaho neza barye ibyo babiyakuye. Aho rero muri rusange utubona ububisha ko buhera novuga mu gifaransa ko hari criminalité organisationnelle iri ku rwego rwo hejuru ububisha butunganijwe ku rwego rwo hejuru mbere n'ubutungane bukaba ukundi kuntu bifite ubutungane ari guturanamwe muri rusangi hagati yabo.
ego Dieudonné bashiraho ishize mu rumushingamanza uno munsi hariko haravuzwe parikiri kiragiriza abo yagiza gukora ibyaha bamwe bagirizwa nabo baheza bagiriza leta n'inzego za leta ububisha buhambaye mbega muri ico gihe amategeko avuga iki biraheza bikagenda gute mwebwe ivyo mu bihisigura izihe kubuno munsi babandi bariko baragirizwa ahubwo nabo batunga urutoke inzego bakorera bakanavuga yuko ari navyo bigishijwe kugira bakore. Murakoze cyane je mu miseze nkiri mu Burundi nigeze kuganira n'umuntu yabaye umushikiranganje akomeye kuri leta zaheze hanyuma ndamubaza mbega kijya gihe watwara byarashika ukiyumvira yuko uzotwarura arandahira ati je nagumye mbona yuko imyaka yose nzo kwama nkomeye ntegeka inzego z'umutekano fise intendance ati kandi nabiharanira kugira bigumuko ingorane twama tugira mu Burundi umuntu yatwara yibaza yuko ubutegetsi azobwamako kandi atabutegetsi bwamaho hari umuririmbyi w'umuganda yavuga ati uno munsi ni jewe jo naho ni wewe ingorane abategetsi bagera bibaza yuko mu gukoresha ubutungane mu gutoteza abantu bibakingira ariko niba biriko birabakingira na buhoro buhoro ahubwo biba biriko bibategurira iherezo ribi abantu batwaye ku ntwaro ya mbere ya Micombero abakomakomeye baracirwa imanza mu myaka ya 1881 abatwaye ku ntwaro ya Perezida Bagaza baraciriwe urubanza mu 1888 aha nagomba kuvuga yuko hariho n'umuntu yatwara Cour Supreme yanse guca urubanza bamutegetse aca arungikwa muri residence surveillée ruguru ku gatumbi wabo agwayo n'ibintu bibabaje haraho haboneka umuntu ahagarara akavuga ati ibintu navyo ndi bukore ariko murabona byarabandanije iyo hatabayemwe ubwicanyi muribuka imanza zabanda yizezo muri 2006 n'uru rubanza rwa Bunyoni ni nka procès y'abayoboke ba nkuru nziza iri kwiraba aha naba bariko baratwara no munsi ni ukwitega yuko nibakugwa kwera ubutungane bakoresha nk'inkota basogoto batagomba bazobuhereza uwukurikira abukoresha uko nyene hari umutegetsi wo muri Afrika bigeze kubona umuntu amugwanya mufata no munsi akarikugwa bukeye baramaze ati mbere kudakora nk'andi bategetsi bo muri Afrika umufata ubakimufata ubutungane bukamurekura ati bareke baje baramurekura nanje cyo nibamfata bazondekura uko nyene ninakugwa bakagomba kundenganya bazondekura uko nyene kubera ubutungane bwigenga ubwo nibwo butungane dukeneye yuko bwubahiriza umurundi wese ukaba umusururu wunga barundi aho kuba inkota icumita badakundwa no butegetsi umwanya wose rero tuzogira ubutungane bumeze kujya bumeze hakaza abantu bavuga bati jewe naje ntari nkwiye ku umucamanza ngabunganze uzonterefona menye ugo nandika menye uwo mpezayo menye uwo ndenganya abo bari huno munsi bitege nabone ko nkuko byabaye 8 n'ubu biriko bibuku bankuru nziza nabone bazocibwa nk'izo nibemere rero bicare twubaka ubutungane bufasha abarundi bose bituma ijambo ubutungane ari rya barundi bumva ntibagume bumva imanza gusa kubera ubuhacirwa imanza nkuko Francis Rohero yabivuze nkaba nanezerewe kandi kumva yuko hari umuntu avuye mu Burundi dusanga ikiganiro hari hazimisi kumbre ko ntikirarangira turasigaje iminota 3 kugira tujye turangiza Francis Rohero ntimwibaza yuko runo rubanza rwaje gukura agahuzu ubutegetsi bwa CNDD FDD kuba uno munsi twumva ibivugwa mbere hakaba n'abantu bashinga intahe ko bagiriwe nabi